Ezebinge Ndakumana yabanje kumenyesha ko abantu bamaze gupfa hariya ibusinde bwa Gahombo ka Kayanza bashika ku 10 n'abandi barenga 50 bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Ezebinge Ndakumana ati amakuru ndonka hirya no hino avuga ko Edouard Nduwimana iyo afise umugambi mubi wo kungandagura ati mbe n'amazina yabazoshira mu ngiro uwo mugambi ugayitse barayambwiye. Mu kwezi kwa mbere twarahuye n'umuntu ngiye mu misa kuri Saint Michel ntazi acarambwira ngo wowe uri ngaha mwibarabara kandi Edouard agomba kukwicisha. Hanyuma je ndamubwira ninde agomba kunyica ngo yashinze ngo witwa David Niyikiza ngo niwe agomba kukwica ngo ahubwo ndaguhanura ava ngaha mwibarabara. Mu kwezi kwa kabiri ejo bundi naho nyene ndi ngaha mu Kinindo duhura n'umuntu nawe nyene acarambwira ngo je ndimbonera kure ngo nimba wumva nimba usenga Imana ngo ngusavye uve mwibarabara ngo kubera ko ngo Edouard agomba kukwicisha. Hanyuma ndamubwira ati mugoje Edouard ntaco dupfa. Hama cambira ngo ngo agomba kukwicisha ngo kandi nabagiye abanywanyi bawe bose ngo nukubica tukabamara ngo kandi yashinze umuntu yitwa David Niyikiza azokwica. Kuvyavuzwe ko abo bakirisu bagarariza ubutegetsi Ezebinge Ndakumana yibukije ko batarota babikora ati nitwogira gusenga Imana no kuyigarariza atariko niba bashaka kutubuza gusenga Imana ntituzobemerera. Abamenyesha makuru bati ega babujije gusengera hari ibusinde. Ezebinge Ndakumana nawe ati none ikibanza cyacu muyiki ko bagihezagiye ari ceranda ikibanza baragihezagiye ni ceranda kandi Imana yarahagira hatagatifuza irahagira heranda harabonekewe kuva kera imyaka 20 tuhasengera nta gicumuro kirahakorerwa nta muntu arahapfira umuntu uzenya rero twemera ko hari beranda bariko barahabikira ubu naho nyere kumugaragara si ibintu vyihishije ni kuvuga rero gusengeraho ni mu muryango cyane wacu. Ivyo bibibutse ko mu mwaka wa 2008 hari kwigenekezo rya 5 Myandagaro ariho hariya ibusinde nyene hatunganijwe ku mugaragaro ibirori vyo guhezagira ico kibanza n'umusaraba waruhashinzwe. Ecclesia Gatolika ikaba yari yaserukiwe na patiri mukuru wo muri Paroisse Rukago Joseph Kabadugitse ari nawe yararongoye ivyo birori uwo munsi. Nakanyamuneza ko kubona uwundi musaraba ushinzwe muri Paroisse yacu. Dusubiye inyuma gato umunsi bararirwa hariya ibusinde ahagaze imbere y'ibiziga inyuma yiwe hari abantu bariko baraniha abandi batekewe n'ubwoba bwinshi. Edouard Nduwimana yavuze ati abamaratiri mwarondera mwaravuga ko murodera abamaratiri bazogwa ngaha murabaronse aya marasa abayanyuma ngaha ku mutumba abayanyuma abamaratiri mwavuga ko murondera muri munsi murabaronse ingana zirahaguye ngaha. Ezebinge Ndakumana ati nta muntu yatumye Edouard Nduwimana abamaratiri ahubwo ubutungane bumubaze uwabamutumye. Kujya kuntu yaje avuga ati baba maratiri mwashaka ndababazaniye ni kuvuga ko hari umuntu yabamutumye uwo muntu no yamutumye abamaratiri niwe yoje akabivuga yuko hariho umuntu yamutumye abamaratiri hama bazane abashire ku mugaragaro uwo muntu nawe nyene acabazwa yamutumye abamaratiri kuko ntibaze barica abantu bavuga ngo bashaka kwica abamaratiri. Ku kibazo cyuko bazobandanya basengera hariya ibusinde ati nta handi mvuganira na Yezu canke Maria. Tuti none abakirisu ubabwiye iki? Ezebiya ati nibasenge cyane. Tuti leta na Ecclesia Gatolika bo uruwundi ati batureke dusenge. Tuti nkamwe wohura na papa uwo musabiki. Ezebiya ati ko bo tureka tukisengera. Tuti Edouard Nduwimana we ati nta rubanza ndamuciriye ati n'umwana w'Imana vyaramubaye ko ati ico bikoze Edouard Nduwimana arazi ko ataco dupfa kandi ko ndamwubaha.